Muri ico gikorwa cyo gutora abagiye kurongora ibiro by'inama nshingamateka mu kiringo cyo mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030 cyari kirongowe n'umushingamateka kuri abandi uwo nawe ni Joachim Barutwanayo yabanje kubasomera itegeko rigenga iryo tora aho n'utora atora ijwi rimwe gusa haciye hakurikira igikorwa cyo kubaha urupapuro rubaha uburenganzira bw'umwe bwo kwitoza mu kibanza c'inama nshingamateka naho haciye haboneka umwe gusa ashoboye kwitoza muri ico kibanza imwe gusa ari naho baciye babaha utupapuro tubaha uburenganzira bwo gutora ari two bulletin de vote baca batora umushingamateka Daniel Gélase NDABIRABE yitoje mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ari umwe gusa. Ico gikorwa cyo gutora abagize ibiro by'inama nshingamateka cabandanije uko nyene aho no mu gutora icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka naho nyene babanza kubaha impapuro zibaho uburenganzira bwo kwitoza ahabonetse umwe gusa yitoza naho nyene baciye batanga urupapuro rubaha uburenganzira bwo gutora baca batora umushingamateka Fabrice Nkurunziza aho mu kibanza c'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi haciye haza umushingamateka Busesia Nk'ezimana yitoje mu kibanza c'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ari wenyene ni mu gihe umukuru w'inama nshingamateka yatowe ku bice 98 n'igice kimwe kwijana icegera ciwe Fabrice Nkurunziza atogwa ku bice 99 n'igice kimwe kwijana nayo icegera ca kabiri Busesia Nk'ezimana atogwa ku bice 100%. Tukabibutsa ko umushingamateka Daniel Gélase NDABIRABE ava mu bwoko bw'abahutu akaba yatowe mu ntara ya Butanyerera. Fabrice Nkurunziza ava mu bwoko bw'abahutu nawe akaba yatowe mu ntara ya Burunga. Busesia Nk'ezimana akaba ari umuhudukazi akaba yatowe mu ntara ya Buhumuza.